Numwanya mwiza uko tangura bino bikorwa nkuko mubizi mu nama duheruka twe twasezeranye yuko ibwirizwa bishasha yerekana imbibe z'intara amakomine imitumba n'amazone n'amakartier igihe nyene ishobora mukuru w'igihugu azoshira ku mukono ko rero tugira inama tuvugane bitangure ibyo bwirizwa turivugane ko ingene tworishira mu ngiro cyane ko hari abavuga bati ibirimo ntavyo tuzi uno munsi n'akaryo keza rero ko ibiri muri iryo bwirizwa bimenyekana tubamenyeshe abatari bwarironke tubahe kopi hama tunavugane n'ibindi bintu byoteza imbere igihugu cacu hakuru rero no munsi umwanya munini uza kufatwa n'ico gikorwa cyo guhanahana ivyiyumviro kuri iryo bwirizwa hanyuma nitwobura n'ibindi tuvugana na cyane ko tukumwe n'ababuramatari berongo y'intara baza gufata akanya nabo batubwire ukungene mu ntari wabo hameze mu gico no babwira nuko umutekano nta kidasanzwe ibintu byifashe neza mu gihugu cose nibaza ko namwebwe murongo y'imigambwe muri vyabona yuko umutekano mu Burundi ukwiye ikibazo cyari kimaze iminsi kiduhanze cyari ciduga ry'ibiciro y'ifungurwa cyane mugabo mu ntara zitari nke ndiko numva ko inkuru mfise nuko biriko birapunguka kitarapunguka cyane n'ibiharage kuko ntibirimbuka mugabo nk'ibigori ibeye iri kwiramanuka haraho bigeze ku gihumbi hari naho biri musi gato ibeye ku kilo c'ibigori ntete ari musi y'igihumbi naho usanga ari hejuru gato igihumbi n'ijana igihumbi n'amajana abiri uceri imihinga itari mike cyane mu karere ka Bubanza mu kiyaya c'Imbo biko bigenda neza hoho baratanguye gusarura guhera mu kwezi kwa kabiri gushika uno munsi biko bigenda neza ko mu ndwi iheze bambwiye yuko haraho umuceri warugeze ku 2,500 ku kilo mu karere ka Bubanza cyane ku Musenyi na Gihanga hanyuma n'ahandi haracari imiceri myinshi igomba isarurwe muri kwezi kwa gatanu kwa gatandatu nizera yuko ibiciro bizompunguka gatonya kuruta kandi mwaronye ko n'amakori ari amakori leta yahevye kugira ibintu bigende neza abene gihugu rero muri rusangi bararemye kuko arafise bibaremesha kuko imirima imeze neza barizeye kuzosarura gusa ico dukora kandi dufashanyamwo muze muradufasha gucunga abantu b'abakomisiyoneri babavemo ingingo twafashe kandi tazosubiza inyuma hari abantu batanga ibintu by'imigwazo b'abamatari baronse ubutumwa kuko ab'imigwazo batazosubira kuja gusarura mu mirima y'abene gihugu reke abene gihugu bisarurira birumvikana ko hafashwe ingingo zikomeye ni kubera abantu benshi ari ntumva benshi ntibumva bahanuye mengura batutse byumvikana ko rero babura amatari muhaguruke ikintu c'umugwazo gihagarara ibintu by'abakomisiyoneri haba mu masoko y'ibitungwa cyangwa mu masoko asanzwe gihagarara umwene gihugu aronka inyungu yiwe direct twifuza yuko rero ituze biri mu gihugu ryo bandanye na cyane ko tubona nakavura kariko karagwa neza nivyo hariho imihinga imwe imvura yaguye nabi mugabo nikizobuza ko twimbura kuko Imana iratubona kubijanye na politike murabizi mwanya ko murongo y'imigambwe twavuze ko urubuga kuguruye umwe wese akora inama uko avyipfuza mugabo yisunza amategeko no kuvuga iki hariho ibitari kuwe murabizi byose twaravuze ko kikaziririzwa ko rongo y'umugambwe cyangwa haba mu rwego rw'igihugu mu ntara cyangwa mu komine cyangwa ku mutumba aza kuvuga ibitandukanye na programa politike yiwe programa politike mwatanze niyo mukurikiza na cyane ico twihanije n'umuntu agenda kuvuga abandi muri programa politike y'umugambwe nta namwe handitse ko uja kuvuga iyindi migambo vuga ivyi wawe vuga imigambo ufitiye abene gihugu
abanyagihugu baremeshe abanyagihugu ntuje kubagumura ku bandi dukeneye ko baguma ituze hari n'ivyadutse hasigaye hasohoka n'indirimbo novuga ko zicyoza abarundi muri rusange ivyo sinzi ko hariho ababirekuriwe mugabo turiko turaba mu mategeko usanga ko intumbero ya politike siyo kubwira abantu ngo muri mu buhungiro ngo turabaramukije hama ngo ni mugumiyo nya politike avuga bene uko ngira biba vyagoranye twaravugeranye inama rero nuwo vyashikiye muri uwo mugambwe atubwira ko batarabizi ariko twebwe tuvuga tuti uko bigenda kose ari indirimbo yavugiwe ahantu mu ishengero ahantu hari abantu benshi uko byagenda kose yategezwa kwiyamirizwa bwa mbere na beneyo tutenze no kubahamagara ngo tugire ico tubivutseko kuko ni indirimbo sinzi ko mwayumvise mwese indirimbo novuga ko iteye isoni ku gihugu c'u Burundi nukuvuga rero abarongoye imigambwe turabahamagarira gufasha kugira iterambere ry'abene gihugu riboneke kuko uko bigenda kose murafise abanwanyi kandi abanwanyi barabumviriza barabubaha dushaka ko mubafasha mubahe imigabo n'imigambi yo kwiteza imbere cyane kuko abene gihugu bateye imbere n'igihugu bagiteye imbere igihugu gishobora gutera imbere abene gihugu bataratera imbere twifuza ko rero twoja ku murongo umwe ibintu tubitunganye kumwe dutangure twitegure buke tuje mu matora y'umwaka wa 2025 kandi twifuza ko yoba amatora meza cyane hamwe atamuntu yogenda ahiga imanga agira avuga ati ndagowe kuko amatora sigikoko amatora ni higanwa risanzwe kujya abantu bakinya umupira baja mu kibuga bagakina uronse utsinze ibitsinzo byinshi akavuga ko yatsinze mugo twebwe sinovuga ko muri politiki ari gutsinda no kurushana gatonya kuko igihugu kumari cebe n'igihugu kumari c'abarundi bose ntitwovuga ko igihugu cyakibi c'umugambi watsinze amatora abarundi bose bafise uruhara rero kugira bateze imbere igihugu cabo iyo bari hose mu butandukane bwabo nico gituma mvuga ati ntawogira umutima mubi ngo amajusi ndayaronse kuko nubundi aguma ari umurundi dutora abarongoye abandi nayo ubundi bwo ubwene gihugu kwitwa umurundi tuguma tuba abarundi kandi tuguma dukorera igihugu cacu turaza kurikira presentation y'wana directeur general yabiteguye cyo bwirizwa hanyuma turazobwira commentaire turabe ngene bimeze tubitahure kugira nabe n'igihugu tuzobabwire neza ivyo twabona mugabo rero hagata hariho benshi bafise amakenga avuga ati none ibwirizwa izoja mu ngiro ryari birazwi neza mu ngingo zisozera iryo bwirizwa ingingo y'indwi imba ntihenze bavuga yuko tuzotangura kubikoresha guhera mu mwaka wa 2025 nyuma y'amatora kuvuga tuzokora amatora twisunze iyo ndinganizo nshasha kuko no munsi tugiye kugira bene gihugu ngo turafise intara ya Buhumuza Burunga Butanyerera n'izindi usanga cyabigora ko umbagije buramatari wayo ntawe mfise buramatari wa Burunga ariho ntawe ndabona gusa n'ishimviro ciza bagize abavuka muri zo ntara ko bahura batangure baramenyana batangure bariyumvira imigambi bazokora kugira bateze imbere iyo ntara igihe amatora azobaheze mu mwaka wa 2025 kuko dutegekanya ko izo ntara abazozirongora boronswa uburyo bukwiye kuko babura amatari mu bisanzwe nta buryo bahabwa mugabo tuvuga tuti reka tugire decentralisation effective bakoze imigambi ironswe amafaranga cyo kimwe na zijya commune 42 tugira turabe ko turonka uburyo bwo kuzisahiriza abene gihugu baboneremo akoyo